kwiga ibibazo bijanye n'ishirahamwe EYALA, ishirahamwe EAC, kuko ishirahamwe EYALA risa n'ifise ingorane. Ejo bundi twari twagiye kugira ngo dutore ibiro vy'inama y'abakuru b'amashinga amateka na nkenguzamateka, ariko biranka kubera ko twagiye gusanga amategeko agenga ishirahamwe rya EAC asa n'ayadaha umwanya ikibanza ca demokrasi, kubera ko twagiye gusanga harimo ibivuga gusa leta nshingwabikorwa, ariko ibijanye n'inama nshingamateka na nkenguzamateka nta birimwo. Ico rero gice gituma tubura iyo tuja niyo tuva tusha turataha. Ubu rero ico kibazo twarakibonye, tugiye kongera kuraba noneho ko tugitorera inyishu kugira ngo inama izokurikira y'abakuru b'ibihugu izosanga ico kibazo vyibure turamaze kugitegekanya. Ivyo nivyo tugiyemo, mugabo tuzogerageza turabe ko ivyo bintu vyohinduka bije mu nzira nziza.